Muri iyi minsi mikuru irangiza umwaka, imboneshakure yanyu ya Look Media yagendeye ibibanza bimwe bimwe vyo hagati mu gisagara ca Bujumbura, iraba ukungene imyiteguro yo guhimbaza Noel hamwe n'umwaka mushasha iriko iragenda. Mugenzanje Ange Negrita aratubwira ukungene yasanze ibiciro vy'imfungurwa bimeze. Ego cane Alpha Flambert, twagendeye ibibanza bitandukanye na cane mu masoko turaba ukuntu ibifungurwa bitandukanye, ariko twasanze bitanazimvye. Umuceri wa Kigoma twasanze ugurwa ibihumbi 10, twovuga uba bakunda kwita ngo première qualité canke uwa mbere, n'umuceri ugira kabiri wa Kigoma nyene twasanze uri hagati y'ibihumbi 9 n'ibihumbi 9,500, ariko kandi n'umurundi benshi bakunda kwita ngo urutete ugurwa ibihumbi 7,500. Ariko rero hari n'ibindi bidandazwa vyankenerwa cane mu minsi mikuru, ubushaza, ibiraya n'ibindi, amakoto. Abadandaza batubwiye yuko ibiciro bimeze neza, ariko ikibazo ata bakiriya bafise. Tubakurikire. Ubushaza tuba tudandaza amafaranga ibihumbi 10, twaranga amafaranga ibihumbi 9. Tugiye kuraba ku munsi wa Noel bisanzwe ni nziza, ishitse umunsi mwiza, hama ibiciro navyo naho vyadutse mugabo amafaranga niyo nta bakiyobona dufise. Twisunze uburyo kare Noel buryo hari igenda. Noel kare iyo ishika kwa kane twataha kudandaza kuva ku munsi wa mbere, niho twaguma dukunda kudandaza cyane. Kuwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, urumva bucaho ari kwa kane naho nyene umva twaratororotse, mugabo uwe tubona yuko womenga abakiriya sikirenga. Ibiraya kijumbu birimo bigura amafaranga 1,800. Hama ibiraya bita Victoria birimo bigurwa 2,300. Ibiraya bita Move nabyo birimo bigurwa 2,300. Twebwe nkino kwasoni Rwanda bushoborwa n'abantu bita abakongomani. Kongomani abona ko amazi iminsi bari mu bintu binambara, cyo gitatu abakiriya barimo binjira. Noel sinabona vyemani iratora umurongo. Rero novuga yuko ntaye ndabona neza. Uravye uko iminsi mikuru yahora igenda mu gihe ca Noel na Bonane, abakiriya bahora ari benshi cyane, ariko pour le moment sinzi ko ari kubera inzira ya Kongo ituguruye, ntidushobora gutahura. Mugabo ico kiboneka coco nuko ubukene burahari turavye uko vyahora. Inkogo igikinjo ubu carakorose, ubu igikinjo kigurwa hagati y'amafaranga 18,000 na 17. Mugabo mu minsi yahora ari 19, 5 litre ni 80,75. Kiro c'itomati igeze kuri 3,5, cahora kuri 2,5. Sinzi ko ari bihe ubu zitareko ziraboneka neza paraporo yo mu minsi zahora ziboneka. Mugenzanje Ange Negrita yaturabiye no ku biciro vy'impuzu z'abana uko bimeze. Na cane impuzu z'abana zirakenerwa ku munsi mukuru wa Noel. Umwana utamuguriye agahuzu ni ukuvuga yuko biba bigoye gose. Twatembereye mu mpuzu, twasanze abakiriya bariko baridoga yuko batwara amahera menshi gusuma impuzu z'abana, ariko bagatahana impuzu zitatu. Umwe yatubwiye ati najanye 5,500, ariko ntwaye impuzu zitatu. Ariko umudandaza we siko abibona, avuga yuko ibiciro vyari vyiza, ahubwo ikibazo bafise nico kubura abakiriya, kuko abakongomani batariko baragira uruja n'uruza kubera ingorane z'imbibi. Tubakurikira. Abakiriya ntariko baraza nkuko twara tubibona. Ubuye turiko turaraba ubushomeri bwo bwateye, kandi twe kana kare tubona abakiriya baza ari benshi, hagira nk'izisaha za sandwi saa 8 abakiriya ari benshi ari kirenga. Ariko ubu wapi tubibona neza, sinzi ko abukene buri mu gihugu. Oya amakanzu kubera idolari ryakorotse turiko tugurisha neza. Iyo twara tugurisha 100 ubu tugurisha gatereve 75. Umva ibintu biriko biramanuka uko bigenda turonka amadovize azimbutse, niko tugenda tugabanya natwe. Twistema bivanye n'umukiriya ko naje adusaba atubwira ko n'abana bangana. Ku bijanye n'ibisharizo bahora bagura mu gihe ca Noel, aratubwira ukungene yasanze ibintu vyifashe. Ego cyane, hari abantu bakunda gushariza amazu yabo na cane ku munsi mukuru wa Noel, canke amazu bakoreramo bakayashariza bakoresheje igiti ca Noel canke sapin de Noel mu rurimi rw'igifaransa. Ariko abadandaza b'ico giti bavuga yuko abakiriya atari kirenga, kuko binazimvye, kimwe kikagurwa 700. Nabo nyene barafise ico bagona. Sanzwe ndandaza aya mashurwe ya Noel, ndayikoreye imyaka myinshi irenga 20, ariko uko imyaka itera ihaca ariko ibintu bitera bihinduka. Uko twaronka abakiriya ubwa mbere siko turonka abakiriya nk'ubu.
kandi nkako birumvikana ubu biza bizimvye, arabaza batubwira ko idolari rizimvye navyo bigaca biza bizimvye. Ni ukuvuga nk'igiti baratugurisha ibihumbi 200 bigeze ku bihumbi 400, 500, zaraduze cane birenze. Agatara twahagurisha twaharankura ibihumbi 8, mugabo tukarankura ibihumbi 18, bagurisha 200, sanzwe turajya ku bihumbi 2 byonyene. Ibintu byarazimvye sana, abantu baraza tubakiriye ibiciro, baca batubwira yuko bofuma baza kuyigurira ubushaza bw'abana n'ibiharage by'abana n'umuceri bakaryoherwa barabihagiye, batotugurira ibi. Ariko nyene tubinginze cyane tugakora ibihumbi 2,000 turaronka umwe nko ku munsi canke 2 gutyo. Iyo dutanguye kwanda ngaha turaronka abakiriya buke buke, hama natwe tukabakira uko nyene ko tubaronse, tutabaronse naho turihangana. Hariho abari babiguze kare bagaca babifata bakabibika neza, bagaca bongera bakabikoresha n'uno mwaka. Ikindi naco urabona ko muri no minsi hariho ubukene bwinshi cyane, nico noba nibaza gituma baza kubigura buke buke. Turavye uko vyari biri muri 2023 n'ubu 2025, ni ukuvuga neza yuko ibintu vyagiye birahinduka, kuko urabona nk'ubu iki kibazo twari dusanzwe kiri hagati ya Kongo, ni ukuvuga ko abantu benshi bahora baza kugura baba Abakongomani, mugabo ariko ubu ntibikunda. Hariho n'abandi bahora baza bavuye muri Tanzania, Abatanzania baje bazanye ibindi bakagira nabo ibyo bakura ngaha, mugabo ntibikunda. Hariho umuntu usanga atwaye sape ya 700,000 muhira, asanga hari umuntu atwaye sape ya 1 million, ya 500,000. Ni ukuvuga yuko abantu bariko baragura. Nk'ubu turiko turaraba nka sape twari dufise zaraheze, dusigaranye utudutonyi. Je nico gituma mbona yuko bariko baragura cane cane ibi bintu byinshi by'amashapo, amasaha n'ibindi bigura abana baja ku mashuri. Nk'ubu jewe izi nsigaranye niko ndagurisha izi za 120,000, izindi zose za kuduga 500, 1 million zaraheze. Hari abaduga mu gihugu hagati, mbega ivyo kwiyunguruza vyo babimeze gute? Ego cyane, ivyo kwiyunguruza kubaja mu ntara hagati canke mu gihugu hagati twasanze bitorosha. Aho twishikiye harya ku isoko ya Kotebu hari ibituro bitandukanye bija mu ntara zitandukanye, ni ukuvuga Gitega, Kayanza, Ngozi, eka n'ibindi birahari. Twasanze abene gihugu bariko baridoga ku biciro bariko baracibwa n'abashoferi, kubera ko bagasigurirwa ko ari kubura igitoro. Reka tubumvirize kuko imyidogo yari kirenga. Tete tugiye mu Kayanza, ariko bikunze tuje dufatiye Ngozi kugira twirukire mu Rupeco, niho cabaye. Ibiciro ko baca amahera menshi cyane. Mu Kayanza bumva ngo 40, 45, Ngozi nango ni 50,000. Amabisi asanzwe ko baca 30,000 mu Kayanza. Umva probox yo ni 40 canke 50. Aya mahera ni menshi kabisa sinzi. Nuko nyene umuntu akeneye kugenda. Kubera ukeneye kugenda uba watekanije menshi, nta kundi urafata menshi kagenda. Ko warinze uva muhira osubira inyuma n'amasakoshi n'ibintu. Twe turiko turaduga ntivyoroshe cyane, biriko biratugumira bivanye n'ikibazo c'imodokari. Ubu nka je ndiko naduga mu Kayanza nabuze imodokari, Ngozi bariko bambwiye ko nshobora kuriha 45, 40, ariko mbona umengo n'ikibazo. Imodokari ziko zirasohoka base kudupakira, turarindiye ingene bimeze. Kwa duduga turiha 20 gushika Ngozi, mu Kayanza naho tukariha 15,000. Umva rero kubera amafaranga ari menshi, tugwe turarindira turengene bimeze, ko mwumva ko aya mafaranga ni kirenga vraiment. None baca bababwira ko badugije ibiciro kubera iki? Iyo mpamvu natwe ntaho turiko turamenya, n'uje kutubwira ko iyo beyi ari 45 turabaza impamvu, mugo ntayo bashaka kutubwira. Je nk'ubwanje n'abagenzi turi kumwe basohotse hanze, tumaze isaha 2 turi ngaha anye turindiriye imodokari. So umva turarindiye nituzi ingene bimeze, tubuze turakindaro, turose turagenda. Hari amabisi yaje mu ntara hagati, igiciro cyaho no musi kirazinze cyane. Twarayo imisi mikuru ya Noel na Bonane barusha amafaranga menshi cyane, ateye ubwoba gusumba yawe twahora turi. Twebwe tuje mu Kayanza baratubwiye 45, abandi 40 muri Probox. Mbega aho mwatembereye bavuga iki abanyagihugu kwihimbazwa ry'imisi mikuru? Ego cyane, ihimbazwa ry'imisi mikuru irangiza umwaka, abanyagihugu bavuga yuko batakiyitaye kubera ubukene buzura inzara. Reka nawe nyene tubumvirize ayo bagona. Umunsi mukuru wa Noel
uko tuwihimbaza no mu gisagara siko bawuhimbaza ruguru. Ruguru aba ari umunsi mukuru nyene nyamunsi mukuru abantu barawitegurira, baraza guhiga impuzu nshasha bambara ku munsi mukuru wa Noheli, bagategura n'ivyo gufungura. Ubundi bwo umunsi mukuru wa Noheli na Bonane twebwe twavukiye ruguru, niwo munsi mukuru, niwo munsi twarya neza hama turyohewe tuvuga ati umunsi uno nitegeniye azoba ari Noheli. N'abavyeyi barabishiramwo inguvu bagasima umuceri, si vyino umuceri mwebwe murya imisi yose, ruguru twawurya kuri Noheli na Bonane kenshi, gasima inyama. Yaba ari umunsi mukuru abantu usanga abantu bose bavuga ati mbe Noheli nzorya iki, nzokwambara iki. Uko ibihe bigenda bihinduka niko ibintu bigenda birahinduka. Ubu oya imisi mikuru ya Noheli iba nkomenga n'iyindi misi mikuru, ishaka kuba nk'iyindi misi mikuru isanzwe, ariko si nkaco kimwe nka kera. Kera barayitegurira, kera naho urambona no ngaha mu gisagara ahantu hose wasanga bahubatse hacana ngo ni Noheli, ariko nk'ubu kurarabo ni hake. Turiko turawitegurira ariko kandi ntitubona amafaranga iyo yava, bivanye n'uko ibintu vyaduze. Turarondera bikanka, ugasanga n'ivyo uriko uradandaza ntibitoka ngo bisohoke, ugaca usanga rero biragoye. Ariko kimwe n'ivyo turashimira Imana ko tuwushikiriye turi bazima. Yego, kuko niyo urangije umwaka umuryango ari amahoro, ivyo vyose bishimira Imana. Ugiye kuraba haruguru ry'ivyonzi nk'abantu baho, hari igihe usanga ari abantu nk'abagabo cane cane, ari abantu b'imborerwa, ugasanga ntibitayeho ibintu bijanye n'ivy'umuryango, ugaca usanga uko bari bakeneye kuwuhimbaza siko bawuhimbaje, canke ugasanga bawuhimbarije hagati y'umugore n'umugabo gusa, ugasanga abana ntibabibutse kuba bobagurira nk'agaceri canke bakabagurira nk'akaboga, ugasanga bawuhimbaje hagati muri bo, muri twa tuyoga twabo binywera hariya mu kabare. Uko nabona muri Noheli ziheze kuno twagura impuzu, twaragura impuzu zizimbutse, ariko no munsi impuzu usanga yaraduze agaciro, usanga nk'impuzu wogura nka bene ko kirasengana ugasanga ni hatari. Ndashimiye mugenzanje Ange Nekrita Irakoze yadufashije gutorokanya ano makuru kubijanye n'imisi mikuru. Ewe cyane, reka naje ndagushimire Ndagijimana Alpha Flambert kuko twakoranye neza kubijanye n'umunsi mukuru nuko vyifashe. Kuba ariko baradukurikirana, ndakwifurize umwaka mushasha na Noheli nziza. Urakoze cyane, naje ndakwifurize umwaka mushasha. Turabashimiye twongera tubifuriza Noheli nziza n'umwaka mushasha.